Abantu benshi iyo babonye igihugu catatse ikindi baca batangura kuyibaza ngo iki gihugu kirakomeye gishobora kwataka ikindi. Igihugu ca Israeli kimaze kwataka ibihugu bigiye bitandukanye. Kimaze kwataka Gaza, Iran, kandi kiramaze no kwataka igihugu ca Libanone. Uyu munsi tugomba twinjire mu mizi kuvyerekeye ino ntambara iri hagati y'igihugu ca Israeli na Iran, ariko nubwo bivugwa ko iyo ntambara ishobora kuba yahagaze muri kano kanya. Israeli kuva itanguje intambara ku gihugu ca Iran imaze gukoresha amafaranga menshi cyane, menshi ku rugero ruhagije. Ubu tuvugana mu minsi 12 gusa Israeli imaze gukoresha umuriyaridi w'amadolari hamwe n'imiliyoni 400 mu minsi 12 gusa. Ubu tuvugana intambara ishobora kuba yamaze guhagarara kiretse hari igihindutse, kuko ivyo bihugu vyome vyamaze kugira amasezerano hagati yavyo bibifashijwemo n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirongowe na Perezida Donald Trump. Murambabarira nari nihenze. Kuva iyi ntambara itangura ya Israeli na Iran, Israeli buri ku munsi yatakaza amahera canke ashobora kugira igihombo c'amafaranga angana n'imiliyoni 700 z'amadolari ku munsi. Ayo n'amafaranga menshi cyane, menshi adashoboye kubagwa mu mafaranga y'amarundi. Noneho ufasha ayo mafaranga imiliyoni 700 ku munsi Israeli yakoresha muri iyi ntambara, ugaca uyateranya n'imisi 17, ucubona amafaranga Israeli yari imaze gukoresha. Kandi nongera ndabibutsa ko ayo mafaranga abagwa mu madolari. Ni nayo mpamvu bakubwira ko igihugu ca Israeli catatse igihugu ca Iran, ariko ku munsi esase y'igitoro cakoresha imiliyoni zirenga 300 y'idolari. Ayo niyo mahera indege zonyene zashobora gukoresha mu bijanye na esase. Aho niturinjira mu miduga, muri za burende z'intambara nazo nyene zakoresha ayandi mafaranga. Camake yitwa fuel y'indege, ariko ushaka wona vyita uko wewe uvyifuza canke ubishaka. Ushobora kuvyita petrole canke essence, canke uko wewe uvyifuza. Reka ndabivuge mu rurimi buri muntu wese ashobora gutahura. Essence indege za Israeli zakoresha buri ku munsi koresha essence y'amafaranga ngana imiliyoni 300 y'amadolari buri ku munsi. Bivuze ko runo rugamba Israeli igwanye na Iran nigo rugamba rwa mbere Israeli igwanye ikakoresha amafaranga menshi. Mu ncamake nigo rugamba rwa mbere ruhenze kurusha izindi ngamba zose igihugu ca Israeli kimaze kugwana. Reka tubandanyirize tuvuga ku vyerekeye ubwirinzi bw'ikirere. Israeli iri mu bihugu vya mbere bifise ubwirinzi bw'ikirere bugiye butandukanye, kandi bukaba ari ubwirinzi bugiye buzimvye gose kurusha ubundi bwose buhari. Bafise n'ubwirinzi bw'indege bushobora guhagarika ibisasu kugira ku birometero birenga 300. Bakagira n'ubwitwa Iron System. Bwose nibwo bwirinzi bakoresha mu kurinda ikirere cyabwo, nubwo rutabudondaguye amazina, ariko bafise ubwirinzi bugera mu moko 3 agiye atandukanye. Ku munsi ubwo baraswa n'igihugu ca Iran bahita bakoresha ubwo bwirinzi bwose bw'amoko 3 kugira ngo bashobore guturikiriza ibibombe bisasu vya kirimbuzi bikiri mu kirere bitaragira ivyo vyonona mu gihugu, kugira ngo ibisasu nibishobore guturikira mu baturage canke mu gisagara hagati. Ico gico bakora ivyo bisasu babiturikiriza bikiri mu kirere hejuru. Kungene ubwo bwirinzi bw'ikirere bushobora gukora nuko igihugu ca Iran kirashe igihugu ca Israeli nayo mu gukoresha ubwo bwirinzi irasa ibindi bisasu hejuru mu kirere, enda bigahura na vya bindi ca Iran vyarashe mu gihugu ca Israeli, hama bikaripurira ivyo bindi vyavuye mu gihugu ca Iran bikiri mu kirere. Nuko ubwirinzi bw'ikirere bushobora gukora.
ndetse ntabwo ari kuri Isirayeli gusa, ni ku bihugu byose by'isi bifise ubwirinzi bw'ikirere, kuko ubwirinzi bw'ikirere bwose bukora uko nguko ndabasiguriye. Kandi ivyo bisasu vy'ubwirinzi bw'ikirere biba biyobowe n'ama GPS kugira ngo bigende guhura na vya bindi vyatera igihugu kugira ngo biripukire bikiri mu kirere hejuru. Kandi rero nawe uri kuvyumva, kuko Irane yarasa amakobora menshi, ibisasu vya kirimbuzi vyinshi cane mu gihugu ca Isirayeli. Uko nguko niko igihugu ca Isirayeli cakomeza kubandanya gukoresha bwa bwirinzi bw'ikirere. Ayo n'amafaranga aba ariko arakoreshwa, ntabwo ari bikaratasi biba biriko biraraswa mu kirere, ku buryo bagerageje kubara canke guharura basanze Isirayeli buri misile yariyo yose yarasa kugira ngo bagerageze guhagarika ibisasu bivuye mu gihugu ca Irani. Misile imwe yonyene igihugu ca Isirayeli yarasa ikoresheje ubwirinzi bw'ikirere, imwe yonyene, misile imwe, vyabaga ari ibihumbi birenga 50 vy'idolari y'amafaranga y'abanyamerika. Nyumvira ayo mafaranga rero uko angana igihugu ca Isirayeli cashoboye gukoresha muri iyi ntambara mu misi 12 gusa. Kandi nongera ndakwibutsa ati igihugu ca Irani carasa igihugu ca Isirayeli amamisile menshi ku munsi. Ibihumbi 50 vy'idolari ni hafi miliyoni 160 zirenga mu mafaranga y'amarundi. Ayo niyo mafaranga igihugu ca Isirayeli cakoresha mu bwirinzi bw'ikirere ku misile imwe yonyene. Kandi nkwibutse ko bazirasa ari nyinshi ku buryo igihugu ca Irani caba carungitse amamisile menshi cane. Ivyo vyaba bigiye guhagarika ibisasu byose vyavaga mu gihugu ca Irani. Uko niko amahera y'igihugu ca Isirayeli yabandanya azamuka mu kirere kugira ngo ashobore kurinda igihugu cabo. Igihugu ca Isirayeli kirashe nka misile kugira ngo gihagarike ibisasu vyavuye mu gihugu ca Irani. Kandi aho ntiwibagire ko hari ibindi bisasu igihugu ca Isirayeli bikagwa bikonona ibikorwa remezo, kugira ngo kandi ivyo bikorwa remezo bizosanurwa n'amafaranga. Kandi ikindi kintu Irani yize gukora muri iki kirere ca Isirayeli nuko yarasa ibisasu vyinshi cyane kugira ngo iburagize igihugu ca Isirayeli. Abantu benshi bakomeza bavuga ati igihugu ca Irani cyarize neza ikirere ca Isirayeli. Kandi igihugu ca Irani nubwo carasa mu gihugu ca Isirayeli, ca gihugu gifise ikirere, abantu benshi bama bavuga ati iki gihugu ca Isirayeli ntigifa kwinjigwa. Ariko Irani yoyo yarabishoboye. Ibisasu bimwe vyagwa indani mu gihugu hagati bigahitana ubuzima bw'abanyagihugu, bigasambura ibikorwa remezo vyinshi bigiye bitandukanye. Abaturage benshi ba Isirayeli iyo igihugu cabo gitewe hari ubuduha bwinshi buvuzwa, hama abaturage benshi bakaja kwinyegeza munsi y'ubutaka. Hari amakavi igihugu ca Isirayeli categuye abanyagihugu bashobora guhungiramo, kandi akaba ari nayo afise umutekano ukwiye 100%. Igihugu ca Irani carasaga amamisile menshi kandi agiye atandukanye. Ukungene igihugu ca Irani cabigenza nuku babanzaga kurasa amamisile, ariko ikindi kintu citwa GPS jama. Iyo GPS jama yashobora kuza, iyo GPS jama yashobora kukupa GPS y'ubwirinzi bw'igihugu ca Isirayeli, hama igihugu ca Irani kikabona kohereza ibindi bisasu n'ayandi mamesire menshi agiye atandukanye. Nuko igihugu ca Irani cashobora gutera amamisire agashobora kugwa hagati mu gihugu ca Isirayeli. GPS z'ubwirinzi bw'ikirere bw'igihugu ca Isirayeli nuko zashobora kuzamuka hanyuma zikabura ivyo bisasu aho vyaciye. Ivyo ni bimwe twita ubwirinzi bw'ikirere vya Isirayeli, kuko vyazamuka bije gushwanyaguza ibisasu vyarungitswe n'igihugu ca Irani. Ico rero bisiguye nuko igihugu ca
igihugu ca Isirayeli stoke y'ubwirinzi bw'ikirere, ibisasu bikupa ibindi bisasu bikiri mu kirere yariko irabaherana. Ni nayo mpamvu igihugu ca Isirayeli cemeye kuja kugira amasezerano, kugira ibiganiro bigarukana amahoro n'igihugu ca Irani. Bakubwira ngo igihugu ca Irani gifise stoke y'amamisire menshi cyane, kuko ayo mamesire nibo bayikorera mu gihugu cyabo, sayo bagenda kugura mu kindi gihugu. Ni kuvuga yuko nubwo yofata ingingo yo kurasa igihugu ca Isirayeli ku umunsi ku munsi, stoke yabo yoshoboye kubageza mwaka uza itarahera. Aho naho nimwibagire ko abakora izo misire babandanije bakora izindi batahagarikije. Ni kuvuga stoke yabo niyofu yiheze na gato. Igihugu ca Irani mwibuke kandi ko bikorera drone, zimwe drone ziyobogwa zishobora kugenda zikagwa ahantu hariho hose zikahaturitsa zikonona ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nizo drone kandi bari bazifise nyinshi, kandi namwe musanzwe mubizi ko igihugu ca Irani arico gisanzwe gifise stoke ndende y'izo drone zigiye zitandukanye. Kandi mukomeze mwibuka mu ntambara iri hagati y'ibihugu bibiri, Uburusiya na Ukraine, ko igihugu ca Irani cyakomeza giha igihugu c'Uburusiya izo drone. Ni kuvuga yuko igihugu ca Irani gisanzwe gifise amadrone menshi muri stoke yayo. Kandi igihugu ca Irani na tekinoloji niniya cyane bari bafise nk'igihugu ca Isirayeli, kuko Isirayeli tekinoloji ifise ihabwa n'igihugu ca Amerika kiyobowe na President Donald Trump. Ni nayo mpamvu igihugu ca Isirayeli kiri imbere mu bijanye na tekinoloji. Ariko nubwo biruko, igihugu ca Irani cyari gifise stoke ndende yotumye igwana urugamba amezi yose byotwaye itarahagarika. Ibiriko biravugwa ahantu henshi yagiye hatandukanye nuko inyuma y'imisi 12 igihugu ca Isirayeli cyari kuba kigaragara no muri stoke atabwirinzi bw'ikirere gisigaranye na bukenya. Ni kuvuga ngo muri ako kanya igihugu ca Irani misire zose coteye zoshitse hagati mu gihugu ca Isirayeli, kikonona ibikorwa vy'iterambere vyinshi vyogiye kongerwa gusanurwa n'amafaranga menshi cyane. Muri ico gihe mwosanze igihugu ca Isirayeli carimbutse cose. Ariko nubwo biruko, igihugu ca Amerika cociye cirukanza ubutabazi n'ingoga kugira ngo gishobore gutabara igihugu ca Isirayeli. Ni nayo mpamvu igihugu ca Isirayeli cemeye kuja mu biganiro vyo kugarukana amahoro cihuse mu gihutihuti, kuko cabonye ko ino ntambara kitazoyishobora. Kandi mumenye yuko urugamba ntiruganirwa mu ntambara gusa, kandi bishobora guharurwa no muri zirya mpapuro dukoresha muri banke tugiye kurotira amafaranga, kuko ivyo biba biriko birakora byose n'amafaranga aba ariko aragenda. Twebwe abaturage tukabandanya tubona twishima ngo igihugu giko kirakubita ikindi, ati kiko kiratsinda. Ariko tubiravye neza, igihugu ico nyene kiba catevye mu ntambara kiko kiragwana, kiba kiriko kirahahombera ibintu vyinshi bigiye bitandukanye, haba mu butunzi bw'igihugu kibandanya kija hasi, ubukungu bw'igihugu bubandanya kugabanuka, ko ntaba businessman canke abanyamitahe bashobora gutwara imitahe yabo mu gihugu kirimo intambara, kuko bababona ko bagiye guhomberayo ubutunzi bwabo ariyo mitahe yabo. Ayo mpamvu mubona igihugu c'u Burundi gifise ukuntu kigerageza kurondera abanyamitahe benshi bazana imitahe mu gihugu y'u Burundi, bikabandanywa bivuga yuko igihugu c'u Burundi ari igihugu kigerageza kurondera abanyamitahe bashobora kuzana imitahe mu gihugu c'u Burundi.
kuko baba babona hari umutekano ukwiye neza na neza. Kandi igihugu ca Isirayeli cagiye gihomba abanyamitahe benshi cyane botwaye imitahe mu gihugu ca Isirayeli bakubaka ibikorwa remezo, ibikorwa rusange, ibikorwa vy'iterambere mu gihugu cabo benshi gose. kandi abantu baza kugira visit mu gihugu ca Isirayeli barabihagaritse. Iyo visit yakorwa mu gihugu ca Isirayeli yinjiza amafaranga menshi, amamiliyoni menshi mu madolari. Igihugu ca Isirayeli cagiye gihomba amahera menshi yovuye muri visit yo muri Isirayeli yaragiye iragira uruhombo rukomeye cyane kandi runini. Kandi ibi nivyo nariko ndabashikiriza, ni navyo nagira ngo tuyage, twicare tuvyumvire hamwe twese. Kandi nongera ndagusaba, nimba wewe ukiri mushasha kuri ino channel, ndagusaba kugira subscribe na share na like na comment kugira ngo mukomeze kuduha ivyumviro dushobora gukorerako.